ndabaramukije nshuti bagenzi muri ko murakurikirana insamirizi imbonesha kure buntu ndabaha n'ikaze mu kiganiro ntahuza. Ikiganiro ntahuza nkuko mubimenyereye kibaha karyo ko gutahura bimwe mu vyo ducamo mu kibano tubifashijemo n'abahinga baba barabinonosoye. Muri kano kanya uno musi uri hejuru tukaba twipfuje kuganira muri kino kiganiro ntahuza kubijanye no gufata ibinyobwa tuvuga nk'inzoga ari zambiye canke zitambiye, ariko cyane cyane tugahagarara ku zambiye tukaraba rero ingaruka ku magara y'abantu canke arizo bifise akamaro, turabire hamwe nako kamaro. Ari naco gituma twashimye gutumira umwe mu bahinga basanzwe baranonosoye ivyo gufungura neza. Ndi kumwe na muganga Guillaume Ntawukuriryayo, tukaba tubaramukije muganga. Murakoze cyane, nanje ndaramukije abariko badukurikirana. Tubaha ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ego. Nuko rero nshuti bagenzi, tutarandiriye tuje mu idonido y'iki kiganiro, tukaba twipfuje imbere yo kugira ikindi tubajije muganga, twipfuza ko yo tubwira muri make mbega muganga mu bijanye n'ingaburo. Turavuga kugabura tukumva nko gufungura, mbega ibinyobwa navyo byo babirimwo mu bijanye n'ingaburo. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Iyo bavuze ingaburo, ingaburo urumva ko ari ijambo ry'ikirundi kandi umengo rirumvikana, umengo ntirinagoye no gusigura, ariko mu byerekeye ibyo gufungura, mu byerekeye amagara y'abantu, twebwe iyo tuvuze ingaburo tuba dushatse kuvuga ibintu, ibifungurwa umuntu yihereza agafungura canke ibinyobwa, ivyo bikaba bifise intungamubiri nyinshi, bishitse mu mubiri wiwe bikamufasha kubaka umubiri wiwe, hanyuma bikamutera kugira amagara meza. Iyo niyo bita ingaburo. Umuntu yovuga rero no mu binyobwa ko harimo ingaburo. Iyo tuvuze ivyo abantu bihereza mu kunywa biratandukanye. Hariho ibinyobwa byambiye, inzoga zirimwo amoko menshi, hakabamwo ibinyobwa bitambiye, ubuyi, imitobe, ivyo nivyo tuvuga. Ariko kuyo tuvuze ingaburo, ikinyobwa cyose cambiye, ni kuvuga inzoga iz'ubwoko bwose, iyo hageze ko tuvuga ingaburo, inzoga tuzikuramo. Ego. Nuko murakoze cyane kuri uwo muco mutanze. Hanyuma turiko turavuga ibijanye n'inzoga, tuje cyane cyane kubijanye n'inzoga. Mbega mwotubwira muri make mbega ubwoko nk'inzoga, nk'ubwoko bw'inzoga turakunda kumva bavuze ati ngo ni imivinyu, tukumva ngo na marikere canke ngo ni biyeri. Mbega ivyo byose ivyo babifise twavuga nk'ibyo bizana mu mubiri byiza canke bibi ku rugero rumwe. Ijambo inzoga, inzoga ziratandukanye. Aha ndiko turavuga inzoga zambiye. Hanyuma ugutandukana kw'ibinyobwa byambiye arizo nzoga, kenshi mu kubitandukanya dufatira ku bintu bibiri. Dubanza tugafatira kungene zikorwa, kungene zihingurwa, hanyuma tugaca zinatandukanira kandi ku rugero rwa rukoro, rwa buryo mu bita rukoro buba burimo izo nzoga. Ni ukuvuga rero dufatiye ku kungene inzoga zihingurwa, hari zo twita inzoga zisanzwe muri rusange. Ngerageje kuvuga mu kirundi tuvuga inzoga zisanzwe. Inzoga zisanzwe hamashatse kuvuga ibi bita amabiyeri, imivinyu, agashiramwo mbere mu nzoga zisanzwe harajamo n'izi duhingura zo muri za kama, impeke, urwagwa n'izindi ushobora guhingura. Izo nizo kwita inzoga zisanzwe. Hanyuma hariho inzoga zitwa ko zikaze. Mu nzoga zikaze, kamanza usubira inyuma gatoyi muri za nzoga zisanzwe, twita yuko zorohereye. Zorohereye ni ukuvuga harimo inzoga z'ubwoko bw'amabiyeri. Izo nazo zifise ubwoko bwinshi. Zifise ubwoko bwinshi, dufashe nk'ini wacu ziboneka, izo za Primus, izo za Musteri, za Soma, za Heineken,
izi zose zibona y'umujyo ubona zigwiriye cyane usanga mu mabara aho duciye uwo ari wese ashobora kuyihereza kenshi ziri mu mugwi w'amabiyeri. Hanyuma kandi muri uwo mujyo nyine w'inzoga zitwa ko zisanzwe turashangamo kandi n'imivinyo. Hariho imivinyo itukura, yera n'ubundi bwoko bwinshi. Ari naho rero hazamo rero n'izi nzoga za kama ziba zahinguwe n'abenegihugu, izo tubona impeke ziva mu masaka, iziva mu bigori, izo twokwita ko ari inzoga zisanzwe. Hariho rero izindi nzoga twita ko zikaze zidasanzwe, niho rero dusangamo wa mugwi w'amawisiki. Abavyumva baravyumva, wa mujyo wa nzoga wa marikere, amavodoka n'ubundi bwoko bwinshi. Mu nzoga rero zikaze naho nyine hari izo bahingura muri kama iwacu, uzosanga kenshi banazibuza nk'ibyo uva vya kanyanga, zijya nazo ziri mu mugwi w'inzoga zikaze bivanye kuko ubuhinga bwo kuzihingura buratandukanye cyane na bumwe za nzoga zisanzwe. Hanyuma rero aho ni mu mugwi wa mbere nyine bazikora. Umugwi wa kabiri dufata ko mu kuzitandukanya nuko no muri za nzoga zitwa ko zisanzwe zimwe za mbere naho zo zifise icyo zisangiye mu kuzikora, ziraheza zigatandukanira kuri bwa rugero rwa rukoro ibirimo. Hari zo usanga harimwo 5, 6 turabibona 15, 20, 12 ziratandukanye. Nizo zindi rero navuze ko zikaze cyane y'amawisiki nazo ziratandukanye ku rugero rw'amarukoro usangamo. Aho rero niho nagerageza kuvuga ku muco ubwoko bw'inzoga ingene tuzitandukanya n'ingene zigenda umuntu arazishira mu vyiciro. Ubwa mbere wisunze kungene zikogwa, ubwa kabiri wisunze ubumara canke inguvu arukoro ibirimo muri mwicupa rimwe rimwe. Murakoze cyane ko uyo muco muduhaye. Ariko rero dufatiye nko kuri zinzoga bavuga ngo nk'ibiyeri, hari gihe wumva uri kuragenda abantu bakunda kunwa gacupa kumva uje ngo nyoye ibiyeri, ngo nyoye ikiyeri, ngo naho ntoya ngo ca numva amazi. Bega ivyo birafise insiguro nivyo? Imbere yuko ndabishira kwico kibazo mbanze nshimangire neza izo nzoga zose twavuze, yaba izo zitwa ko zisanzwe zo mu mabiyeri, yaba izo zikaze, navuze yuko inzoga yose imaze kuja mu mwambiro ntabwo iri mu mugwi w'ingaburo. No kuvuga ko nta nzoga n'imwe yoja mu mugwi w'ingaburo ngo umuntu ahavura yishimira avuge yuko ari yo muhamagara meza igasubirira ibifungurwa canke ibindi binyobwa bitambiye. Ahubwo kumbe tuzaza kugishikako kuko bimwe mu ngaruka burya kenshi z'inzoga canke byerekana umuntu yamaze kuba karande canke zamaze kumera nk'izimugira koronike. Ico kintu cyo kumutwara akayabagu akumva umengaro nka mahoro ari uko anyoye ka gacupa, bugiyo nimwe mu ngaruka yuko inzoga ziba zamaze kumera nk'izimwigarurira cyane. Murakoze cyane. Hanyuma rero umuntu ari kararaba yofata inzoga, umuntu yovuga ati iyi nzoga ntikaze cyane kugereranya ni kubera turiko turaraba nk'izi bita nk'amarikeur, uburyo bazikoramwo barakuramo hamwe hasi bagira nk'umwuka, hamwe bagira nk'umwuka bimwe mu rurimi rw'ikinyamazuru bavuga ngo distillation. Bega nk'ibifashe nk'ivyamwa canke nk'ibi byitwa by'intete ukabikoramo uburyo bwa distillation, bega binye tuvuga ati nk'akaranga kavyo ntikaba gatakaye, ubwo bikiba bikishobora kugira ico bizana na gitoya mu mubiri. Ico nababwira cyo turabona kenshi inzoga zose tuanze niyo zoba izi zisanzwe z'amabiyere izo nyene twita z'amarikere, iyo mivinyo uzosanga kenshi abazikora aragerageza kwandika ko ibyo twokwita nk'ibintu canke ibitegwa yagerageje gusukiranya kugira yerekane ico byavuyemo. Burya kenshi
ibiba biri inyuma kwerekana ko inzoga wayikoze mu bigori. Dufate nk'akarorero ibigori canke amasaka, turabizi yuko ibigori biri muri ntanganguvu. Umuntu abifunguye akarya umutsima w'ibigori ni ntanganguvu, ariko nta inzoga ni wasanga yarakozwe mu bigori, ntuze wibaze ko akaranga k'ibigori ariko uzosanga muri ya nzoga, kubera ko izo ntambuko bacako mu kugira bashikire ya nzoga, izo ntambuko zirica akaranga ka bya bintu bya mbere byatanguye. Ntaco rero biba bipfana, ni naco gituma yabaho akaranga kagumamo inzoga twozishize mu ngaburo. Ariko nababwiye ko tugitangura yuko inzoga atari ngaburo, nubwo zoba zakozwe mu byamwa tuzi ko bifite akamaro mu mubiri w'umuntu, nubwo zoba zakozwe mu biterwa tuzi ko bifite akamaro mu mubiri w'umuntu, intambuko bacako mu gukora iyo nzoga ihitana ka karanga k'umwimerere kwa ca kintu, bigaca bituma ahubwo ca kindi inzoga ihinduka ikindi kintu ataco bipfana niyo yavuye. Murakoze cyane. Mbega ho tumeze nk'abaterera tuje imbere gato, umuntu inzoga muranyoye inzoga muri abantu babiri baranyoye inzoga irimo urugero rumwe rwa alcohol ubwoko bumwe, biga ariko ugasanga ntibakariye co kimwe. Biga hoho biva kuki, byo babiva kuki kugira ngo abantu banywe inzoga ingana urugero rungana ubwoko bumwe bw'inzoga mugabo ntizibakarire kumwe. Byo babiva nko kuko umuntu b'umubiri w'umuntu umeze canke hari ibindi byo babivako. Bishobora kuva ku bintu vyinshi. Ico nobabwira imbere yuko nza kwica kibazo nyene mu mbajije, inzoga zose yaba izi zita ko zisanzwe yaba izi zikaze zose ku rugero rurengeje zica umubiri w'umuntu, zirica ibimba by'umubiri w'umuntu, zirica ubwonko, zirica umutima, zirica igitigu, zirica amafyigo, zirica no mu mitekerereze ya muntu, imico igahinduka. Ariko ivyo aho ni ku nzoga zose. Muti rero birashobora gushika ugasanga umuntu yarakuza azinywa ukabona mbega nk'umuntu akomeye. Ivyo rero bivana ubwa mbere n'urugero. Mugabo umuntu wari we wese uko umeze kose, wibaza ko ukomeye umeze gute, umaze kwiha urugero rw'inzoga rurengeje ntize kugera umutwe. Bireka kuba uyu munsi, ariko buke mu buryo utabona uza gusanga twese zaratumariye, ugasanga zaratumariye imbere. Ico ni cyambere abantu bose bageza gutegera, no wibaza ko akomeye yazikomereye, hari uwo bagenda zikomereye, nta muntu azikomerera. Ni kibazo cy'umwanya gusa, ni kibazo cy'umwanya utaburagera kugira ubone izo ngaruka zazo. Ni naco gituma kenshi urugero ruto kugerageza ku ruto ariko rukenewe kutarenza. Cya kibazo rero cangire mwambwiye muti umuntu barashobora gusangira mugasangira, sino ku nzoga izo zikaze gusa. Nizi zitwa ko zisanzwe bibiyere, murashaka ku icupa rimwe, hari umwe icupa rimwe agataha akomeye, ubundi agaca atangura kwitembagara. Ivyo rero ico novuga nuko burya imibiri y'abantu ntabwo burya yakira ibintu kumwe, cyane imibiri y'abantu ntabwo twese twitwara kumwe imbere y'ikintu kimwe. Ndashobora kuzinywa ugasanga bivana rero n'umubiri wa muntu, ariko kandi hariho no kuraba uti mbega uyu muntu azi ko ahenzwe n'iri cupa yarinyoye mu buhe buryo, kuko hari igihe ushobora gusanga inzoga uyinyoye mu nda ataco wafunguye, sico kimwe n'uwayinyoye yafunguye, iraguhungabanya. Hari igihe je nshobora gusangira icupa rimwe na wewe ugasanga ahubwo umaze kugira kuri gwa rugero zamaze kugusinzikaza umubiri wawe ntugishobora no kwihagararako, ariko je nkaba nyifise kagaheyihe ko kwihagararako kubera ko zitaransinzikaza. Mugabo nanje sinoja ngaho ndagutwenge kuko nanje abari kibazo cy'umwanya gusa. Ariko gusa muri rusange twavuga coco urabona ko Imana yatumye dutandukanye ibizina bitandukanye,
abagabo abagore burya twebwe abagabo zidukarira gake gusumba abapfasoni burya ku rugero rumwe ku bwoko bumwe bw'inzoga no ku rugero rumwe tukaba tunganya n'imyaka je ndashobora kumba ari amacupa 5 ya biyeri ndashobora kuyajana neza ariko umupfasoni tunganya imyaka wewe zikamuhenda ibyo rero urumva bivanye na karimano kacu ibyo rero na hagati yacu na twebwe abagabo canke gitsina gabo na twebwe ntitwihagarara ko kumwe imbere y'izo nzoga ariko n'ubitwa ko ari hagarara ko no munsi na wenyene yaticungereye ni kibazo cy'umwanya. Ego murakoze cyane mwavuze ikintu kijanye no kuzita mu ndasa kenshi turakunze kubona nyene bamwe mu sinzi ko tuvuga ko ari ko biri nko mu migenzo mugabo sinavuga ko ari imigenzo kubera abakera bo barafungura bikwiye kumva nkariho nko umuntu avuga ati yangu nta mugabo ngo wurudaruda ngo je ngo ninwera gacupa gusa ni biga ivyo mwe mu bibona gute ivyo ari biva kuri kahise k'abarundi canke iyo bihayisiguriya ibyo nyene tuabivuga ngo nironya agacupa ni bisana cya kibazo ca kare mwambajije birashoboka ndabifata mu nzira zibiri hariho umuntu aba yaranyoye inzoga akaba ageze ku ntambwe kuko uko inzoga zica umubiri w'umuntu ntabwo bizira rimwe hatangura kamwe ugasanga zaratanguye zaramaze kumukora kakayabago akumva ko mwebwe muri kumwe musabye cyo gufungura kumva umutima waramaze gusiba we wanjoherwa naho gacopa aho kenshi niba muzosanga babizana za mvugo zo mu marigara biki ngo twebwe ngo turisomera n'abantu ugasanga babifashe nk'ubuhizi ariko kenshi inzoga zinyoye udafungura bikwiye kandi imfungurwa zikwije mu ntungamubiri zose zirakunyarutsa cyane utafungura zirakunyarutsa cyane gusumba uwazinyoye azarafungura turetse ko n'uwafungura nawe ntiyo bigira akamenyero ni ikibazo cy'umwanya mugabo ubuzinywa wadafungura zimunyarutsa gusumba udafungura. Murakoze cyane mbega hariho ikibazo ikijanye nuko nk'inzoga zikarira umuntu hari aho bihuriye ni tuvuga ati ni n'akarere tuvuga nka klima ukavuga ati nk'inzoga ndazinwereye ahashushe biragira impact cyane gusumba uzinwereye ahakanye hari ico muba mubizi ko naco nibyo biravugwa biriho ariko byose burya byose bivana n'umubiri w'umuntu burya mu bintu by'amagara y'abantu mu bintu by'ubuhinga ubushakashatsi bwerekana nta kintu twovuga ngo urabona nk'ibiharuro n'uvuze utirime guteranya rimwe bingana ni kabiri izoguma ari kabiri ariko ntibisigura ngo rero nimba jewe narazinyoye mu kiyaya nkumva zirampenze nazinywera mu misozi nkumva ntizimpenze ngo niko bose bizogenda kuko inzoga kugira zigukarire bivana n'ibintu byinshi si kirere gusa bivana n'umubiri w'umuntu ngenda wakira ibintu ariko rimwe nyene ikirere kirashobora gutuma habaho gukarirwa cyangwa kudakarigwa ariko niba utokarirwa twebwe iyo tuvuze gukarirwa tubona ibi by'inyuma tubona ko nazinyoye tugahora ndiko natembagara tugahora ndiko ndavuga amagambo n'ibiki nshobora kutayavuga ariko mugabo ziko ziranyengeterera imbere zinyiciye igiti kobone ni naba ni mu mbeho ndanywa nyinshi ntibabibona ngo ni mu mbeho nyinshi ndanywa nyinshi cyangwa ndi kuzuba ndanywa nyinshi kwera inyota ariko niyo wibaza ngo urakomeye umenye yuko ubwonko ntiwabukingiye umutima ntiwawukingiye igitigu ntiwagikingiye ni hamwe uzosanga wibaza ngo urakomeye mugabo ni kwicara uhotse zakwiciye imbere nico gituma rero nta siguro nimwe yo kuvuga ngo nywa inzoga zirenze urugero kubera kuri mu bushuhe canke kubera ahantu hakanye kuko umubiri uzakira wowe uguma ari wa wundi. Ego murakoze cyane tumeretse nk'abaraba nk'ahantu mu Burundi gusa nko muri rusangi turabona turamaze iminsi tumva hariho nk'utuyoga bakora mu mashira atandukanye to mu bibuni
kumva bariko baratwidogera hariho naho wumva ngo naka yapfuye ngo kubera ngo inzoga izi najyari no mu Buyenzi ejo hari numvise ikiziga cy'umuntu yapfuye bavuga ngo yoba yishwe n'inzoga bivanye n'ukuntu bari bamubonye. Bega muri ko muraraba nkizi nzoga ziba zihari ubwo ntihoba harimo ukuntu bataregera neza nk'ibyo bizikora bazikoramo kugeza yaho umubona abantu zibavunagura sinzi ko nobivuga nk'uko. Nivyo murabona ko hacize n'iminsi nyene abaturongoye mu gihugu kugerageza gutanga intumbero kuri abo bantu bakora mwene burya buyoga bukaze kenshi uzoraba uzosanga urugero rwa rukore buri hagati ya 30 na 40 kandi ajya kenshi na marikere tudishira mu bwoko bwa marikere canke ama whisky. Izo nazo burya uravye bavuga yuko umuntu ntiyarakwiye kurenza akarahuri kamwe canke tubiri, akarahuri gatoyi tubiri ku munsi. Ariko rero uravye ukuntu burya buntu muri no minsi bwagwiriye cane bukaba bunazimbutse, abantu rero baca babwihereza ku bwinshi. No kuvuga babwihereje ku bwinshi rero usanga ugwaruka bakiri bato, abantu bagabo cane ugasanga aragafashe arakugoroye akarakagotomeye agumye yiruka. Ibyo rero ni hamwe uzosanga nyene no kukwica karashobora kukwica kuko umva ni 40-30 alcohol utereyemwo igiti uciye ugiha akazi ko kuza kugwana niyo alcohol kirashobora gusambuka ubwo nyine ugasanga umuntu arapfuye canke se ubwonko bukagira ingorane ubwo nyine ugasanga arapfuye canke ugasanga akanyoye ntiyanafunguye ibikwiye. Ibyo byose rero urumva sinokwagiza abazikora ko barenza, ahubwo abazinywa nibo batiyaronse umwanya wo kwigishwa mbega izi nzoga zikaze zinyobwa gute, zinyobwa ryari, ku ruhe rugero. Nico kintu mbona cabuze kubera izi wisiki canke marikere no mu bindi bihugu biteye imbere zirabaye mbere banakora nitwaze gudusomba, ariko urabona ko bashobora kubaho ata bintu nkibi twumva iwacu. Twebwe rero ingorane ntabwo abazinywa baronse umwanya ukwiye wo kumenya bati mbega izi nzoga zinyobwa gute, ku ruhe rugero, mu kihe kingo kingana gute. Tuzinywa nka kwa kundi tunywa zimwe zisanzwe, kumwe tunywa impeke, kumwe tunywa ibiyeri, kumwe tunywa urwagwa, niko bazigotomera. Kandi kirazira zijya nzoga zikaze zifise nyene zinyobwa na karahuri kandi buke uri kurafungura canke se wafunguye, kuko baravuga yuko zishobora gufasha nko wafunguye ibyo kurya bigahoka muri soma ngo ukanywa gake. Urumva rero ikosa rihari nuko abazinywa uzijya nzoga bashaka kuzinywa nkuko yo bari kwaranywa impeke, nkuko yo karanywa urwagwa. Nimba unyo icupa ry'urwagwa naca anywa rya cupa ahoro ntibikunda kuko urugero si rumwe. Niho haca hava aho bamwe usanga zabishe abandi ukabona nyene ko zabagize tovuga ati ngira ngo hamwe n'ubwenge butakara. Ego ubuheruka mu ndongozi twarumvise bagira inama nari nanatwitiye muri nyanama aho bamwe bavuze nyene ko bitera n'umutekano muke, bavuga ko bogira ingingo yuko binwera nko mu bubare bagaca bubahiriza n'amasaha. Ariko buri kuraraba ashobora kubona nk'ahantu nko mu mabotike umuntu mu gatondo saa 2 y'agatondo ari yicariye ari karanwa nako gacupa akaniyongera nakandi mu gatondo yanafunguye. Mbega mubona nk'abantu none bo umuntu wari we wese duhereye nko mu bajejwe gucunga ivyo nyene nk'abajejwe intwaro bo bakwiye kubibona gutyo nyene bagaca birekera. Rero kuraraba byarabaye umwanya si munini mugabo umengo nta kintu kinini yavyahinduye mu bantu baguma ari kwakubona. Ikintu c'ingufu burya ico novuga nuko burya gukora whisky canke gukora aya marikere amavodoka kuko burya kenshi uzosanga zitwa amazina atandukanye, ariko twebwe nk'abahinga tuzibona mu mugumwe bazita amazina atandukanye bivanye n'ababa barazikoze, ariko ziguma muri wa mugwi nyene.
mu bisanzwe zijya n'inzoga zitaba zikwiye kudandarizwa ahariho hose kuko ni inzoga za mbere ho zikaze kandi wihenze ukazinywa ku rugero rurengeje za ngaruka mbi twavuze haba ku mubiri cyangwa no mu kibano zirihuta kubera yuko kajya gacupa kamwe k'isantiritiro gatoyi k'30 ndakanyoye nshobora kuba ndi ku rugero nsumbya nk'umuntu anyoye amacupa 4 cyangwa 5 ni gatoyi ariko ingaruka kaza kungirako gashobora gusumbya wanyoye amacupa 5 y'urwagwa ugacome ngo ni gato agacanywa kamwe akiyongera n'akandi kuko hari ibyo bagira ugasanga babicanze akagura tujya dutobe agacacangamo kugira agasose nikamukarira bica bimworohereza kunywa myinshi ariko naho yazinyoye yita ngo yacanze n'ifara cyangwa yaconze n'umutobe runaka na burya bujibu badandaza mu mubiri n'ubundi gumarike kuko ntaco bihindura ntaco biza guhinduka igituma no kiriko turagira ingwane no kubera ni duto kandi dufise urugero runini bagaca batunywa ari twinshi kandi tuzimbutse icyo mbona rero cyari gikwiye nuko hari hakwiye kuba ingingo bakiga ingene bari bagize kukivuga yuko zuza ziradanza mu macupa kandi zikanaduzwa n'ibiciro icyo gihe ziribyo n'ibiciro ntabwo zoshikira wari we wese umwanya wari we wose mugabo rona zirinze zisanzara mu mabutike hose usangayo bica bigora ingene abajeje intwaro nabo babikurikirana bica rero bigora bigaca bishikira benshi bakanywa bwinshi bibaza ngo ni duto ariko kabari gato mugabo wosanga upimye neza ivyo gaza kugira mu mubiri karengeye amacupa nka 5 cyangwa 6 ibiyeri bisanzwe hari hakana mu buvuze ciye no ko gucanga bagafata nkajya nzoga nkajya bita nka kiki canke za vodka gacanga ni fanta ariko hariho nabo usanga bo bariko baracanga n'iyindi nzoga nyene y'umubondi bwoko nyene yambiye canke mbere naho yoba itambiye ari nkajya vyitwa nk'ama jus twokwita naho atari ama jus neza zijya bindi binyobwa bisosa mugabo ugasanga ntibazi nivyo bariko baracanga ibi bikoze bega byo burya ntibishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri gucanga ibintu byo mu mahinguriro utazi ko byose vyaremewe gucanga vyose nyene ni ingorane kuko kenshi bacanga ubwa mbere ho mu imvo ya mbere tuma bacanga kuba ari gutuma bashobora kuyinywa vyorosha kubera ko kenshi ziza ama whisky amarike uzosanga ari inzoga zisharira zokera kuko aba ari nk'amagaze ziguruka ashize rero mu kaji gasosa aca yinywa vyoroshe ariko mugabo bimwe yarondera kumva ko mu mutwe hapararanganye canke hagize uko aravyumva abandi nabo bacanga agafata izo whisky canke n'ibindi bacanga gacanga mu yindi nzoga yitwa kwibishe ngo kugira biryohe usanga ari nk'ugwagwa agacangamwo ni bibi kuko urumva ugiye mu by'ubuhinga gufata ibintu bitakozwe kumwe ukabicanganya ushobora gutora ikindi kintu burya ntubu kinyoye nimba ufashe kiki ukayicanga n'urwagwa ntabwo ubunyoye urwagwa ntunaba unyoye na kiki ubunyoye ikindi kintu tutazi ariko kandi kigiye ugiye guha umubiri wawe urundi ruvange rw'ikindi kintu umubiri biraheza burya bikawugora kuko burya umubiri muko ivyo dufungura byose burya umubiri urabimenya ya ibyo dufungura canke ibyo tunywa urabimenya ukagerageza kwigwanira burya n'izi nzoga nturinde ubona umuntu agenda arinda ashegeshwa hajya umubiri wa warigwaniye kuva kera ugateba kubera ko umuntu agoma yisukiranya ugateba ukaruha iyo rero umuntu yamenyereye kunywa nk'inzoga imwe nje tubona biro abantu gucanga inzoga burya si vyiza kugira ubibemwo n'abazinywa si byiza gucanga nimba uvuga uti jewe nkwiyo nyene kandi imwe ku rugero ruto kugira umubiri wawe umenyera iyo
ugiye uzura uwucangira umubiri nawe nyene biheza bukawucanga umugani w'abandi uko rero biwucanga nawe nyene biragucanga usanga n'amagara y'abaciye asinzikana bijya rero bagira nimvo itoroheza umubiri kuko n'ibindi bintu bakuramwe ibindi bintu bidahuye na vya bindi uwakoze bya bindi yashaka kuko umaze kubidwangatanya ukabicanganya havamwe ikindi kintu utaheza gutorera izina. Murakoze cyane kuri uyu muco none ku nk'umuntu yofata nk'inzoga zifise tuvuga ati zidakaze cyane tuvuga ati zifa impact ntoya ku mubiri yovuga ko ari nk'izahe nizo za marikere ni nk'ibyo byo mu vinyo canke nizo bière ni nk'ibyo uvuga ati bimwe uvuga ati ibyo tuma gusumbirya anaho byose atari byiza byose burya byose cyo bavuga turinze tuvuga tuti urabona ko twazivuze tukivuga tuti hariho inzoga twita ko zisanzwe zidakaze ari wo mu mugwi wa mbere twavuze inyama y'amabiyere zose tubona zikorwa y'amahenikeni y'amaprimus zose zikora na brasserie isi zihingurwa iwacu twita ko inzoga zisanzwe ariko tuvuze ko zisanzwe ntibizikura ko ku rugero rurengeje nazo zica amagara y'umuntu ariko mfate nk'akarorero nk'ugwagwa nk'akarorero reka ngerageze kugereranya umuntu afata icupa rimwe ry'urwagwa ku munsi n'ubundi ni ukuvuga ubona dufate irya cupa rya primus rya santiritiro 72 ry'urwagwa akarifata ku munsi n'ubundi afata icupa rimwe rya wisiki nyene nk'iryo ku munsi bagatangurira umunsi umwe banganya imyaka uwo yanyoye icupa rya wisiki ku munsi afise amahirwe menshi canke ingorane nyinshi zo kuzogira ingorane ku mubiri imbere cyane ya wa wundi anywa urugero rumwe mugabo yanyoye yanzo gisanzwe kugira ngo abavyumva baca babitegera ni ukuvuga ufata icupa ry'ikiyeri gisa litiro 72 n'uwundi afata irya wisiki bingana ku munsi bagatangurira rimwe atakandi umwe wese kuko umwe ashaka kuba afite utundi tugorana mu gihe babapimye neza bati mwese murakomeye neza mutanguriye rimwe nk'abagira ihigana uwo muntu wa wisiki ingorane ni nyinshi kuri we gusumba wa wundi kubera w'icupa rya wisiki ari mazi ntazoba anyoye icupa ry'ikiyeri kwazo rya wisiki azohava asanga ririmo nk'ikaziya ya macupa y'urwagwa aho rero ngira babumva ni nacyo gituma rero izo zikaze cyane hariho urugero ushaka kuzifata bavuga bati ushaka kuzifata fata urugero ruto cyane nk'izi zawe kenshi bavuga yuko ku mugabo akuze imyaka 30 wakomeye atangorane warengeje kizakurenza uturahuri tubiri ku munsi kandi naho nyene ntubigire misi yose bigira akamenyero urumva ni nk'akaroro bavuga ati urumva uturahuri tubiri mugabo zijya nazo zibyera cyangwa ati rimwe canke abiri ntacyo bikubwira mugabo ugasanga umuntu akubise icupa rya wisiki uyu munsi ejo arasubiriye urumva rero biragoye ko impera n'imperuka biragoye kuvuga ngo mu minsi yingwa zoba yasinzikaye kubera ko turemye gutandukanye ariko gusa ntibishobora kwijana murakoze cyane kandi turiko turanaraba nko beshi mu Marundi banywa cyane utu tuyoga dukaze gose kenshi usanga ari abantu bato hariho nko mu kwezi guheze narumvise umwe mu bajeje intwaro muri zone ya Ngagara bitarahinduka yariko aravuga ko abakarani bo ku masoko za Siyoni za Kotebu usanga bapfa ari nka babiri mu ndwi ugumubona bapfa kwera ivyo bivanye n'ivyo ngira ngo babakora tuvuga ko inzoga ukuntu zishobora kugukarira
biravana ndibaza n'ibyo umuntu yo n'inguvu umubiri ukoresha mu byo usanzwe ukora byoba bifitanye isano. Nabisiguye icyo novuga nuko burya nk'icyo akakorero mutanze navuze yuko icyo bita iyo tuvuze ingaburo ari ibyo umuntu afungura cyanyanywa bimuha intungamubiri mu ntungamubiri nk'amavitamine harimo ntangaguvu hakabamo ndemamubiri biheza bikubaka umubiri bikawuha inguvu bikawuha kurinda indwara n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga rero burya ibyo dukenera mu ngaburo biratandukanye bivanye n'akazi dukora. Nk'umuntu akora akazi k'inguvu nk'abakarani mwari muvuze akora akazi k'inguvu, umukarani akora akazi k'inguvu ikintu cya mbere aba akeneye ni imfungurwa ntanganguvu. Inzoga nazo si ntanganguvu. Ni ukuvuga ko yiriwe arakora akoresha inguvu umubiri wiwe warushe ntiyarakeneye ka kayoga ntiyakeneye bya marikeri akeneye ahubwo kurondera ahantu bacumbye umutsima w'ibigori ufungure n'ibiharage n'imboga n'izovoka komere icaze n'icyo kazi mugabo siko bigenda azirukanga yikoreye ikirijana gira amajana 2 acatereramo ajya nk'agafuku agapunze kutuyo acagura kagacupa acakanywa muri uwo mwanya kanyo yumva umenga arakomeye. Bimwe nababwira ko inzoga mu kukwica ziragukuramo akayabago wayinywa ukumva umenga urakomeye ariko ntubukomeye ni hamwe uzohenuka uhenutse. Nico gituma rero urumva abo bari bakeneye gufungura baciye burya buntuzenye buca bubasonga bica bigeruka handi mwavuga muti abantu mu bisanzwe abarundi bari bakwiye kumenya inzoga bariko baranwa iyo ariyo niki. Ego murakoze cyane. None ga muganga uri kuraraba nk'izi nzoga zikorwa mu Burundi ni nyinshi kandi hariho n'amahinguriro menshi ariko ukaraba ni nke uvuga ati barazisohora mu hanze y'igihugu uca usanga ziriko zinyobwa nahanye biga bovuga ko bazikora mu buryo butemewe kugira ngo zishobore gusohoka hanze kubera yaba basiho zasohoka hanze zikinjiza n'amafaranga yandi y'agaciro ashobora gufasha igihugu. Woba habuze canke hari nk'ico mwoterera kugira ngo bibe nyavyo inzoga ishobora kuvuga ati basirajabutse n'imipaka. Mu bisanzwe ico novuga si nibyo hari inzoga nyinshi zikorwa mu Burundi nyinshi tutorondagura kandi nyine mwavuze ati zose zizunguruka muri twebwe zizunguruka muri twebwe n'ubwoko bwinshi bazita zatandukanye mugabo ziguma ari zimwe ziguma ari zimwe bakazigirira kazimenyekanisha mugabo ziguma ari zazindi zose ko zikorwa muri burya buhinga. Muti birashoboka ko hari zitajabuka kuko sinagize ko amatoza amenye zijabuka zitajabuka ariko ico novuga muri rusange nuko burya mu bintu by'ibifungurwa hariho amategeko mpuzamakungu bisabwa bakazigira icyo bita ubugenzuzi bakarabuziranenge ko atangwane zica bakaraba ubwo rugenyere zikorwa isuku ibirimwo byinshi hama niho ziheza zigahabwa icyo bita umurogaso bakazihana amanima kugira zemererwe gusohoka ibihugu zigende nyene guhiganwa n'izindi nimba ari umuvinyu wakore mu Burundi ugango n'undi muvinyu wakore muri Espagne cyangwa mu Faransa ni intambuko ndende. Sinibaza rero ko kenshi abagwiza tunga ngahi wacu izo ntambuko bazigira bakora ibintu byo ngahi nyene bikuzodandaza ngahi wacu ko muri bakabisabira uburenganzira bijanye n'amategeko yo ngahi wacu canke ku rugero basuzumako ariko rumva yabazasohoka hanze ziba zitwinjiza n'amahera. Ico nosaba nuko nyene bogerageza guhingura zishobora kuronka uburenganzira zikadandazwa no hanze zikahekana. Ico rero muri cyo bwabusanye buri kintu cyose cyo gufungura kugira kijabuke imbibe kije mu mpuzamakungu hariho amategeko mpuzamakungu abigenga banza kuzisuzuma bazigahabwa rero ubwo ruhusha. Ibyo rero nibaza ko si nyinshi zifise ubwo burozo ruhusha. Ego si nyinshi nyene no mu kigo kijeje ca BBN hariho ibyo bari babasavye mu minsi yahera ko boja hamwe
bakagira ico bita bakarondera iyo certification systeme sinzi aho bigeze mugabo ngibaza co baciza kugira ngo n'imiburiburi nayo magara y'abantu zonona amadovize aja pfumaza kurepara basi bimwe hako atana kimwe kiza yego tumeze nk'ababandanya gato tuba begamo hari ico mwobwira muri rusangi ni nk'impanuro mwari mwabivutse mugabo kubera turiko durasa n'abegereza ku musozo muri rusangi nk'abantu bihereza inzoga uravye nko mu myaka iheze basokuru bacu haranwa izo mpeke ubwo gwagwa kandi baranwa no ku rugero runini mugabo bakaguma bakomeye hari abavuga ngo ho ari ivyo bajya bikwiye canke ngo bajya indya zimeze neza ugereranije n'ubu bega ubu umuntu kugira ashobore kuguma basafise amagara meza yofata ko izi nzoga kavukire nk'ugwagwa impeke arivyo umuntu yogumanwa gusumba nk'ibiyeri baravuga ko birimwo isukari nyinshi unyoye ibiyeri vyinshi ubwo za ngwara z'amadiabete zagwiriye ntizoba ziva no muri ivyo tuguma tunwa ivyo vyose sinovuga ngo ico novuga nuko basokuru baranywa barasoma kandi urazi ko no mu migenzo y'ikirundi nta jambo waza gusaba ijambo inzoga zari mu mico y'ikirundi ariko burya basokuru naho ugerageje kuraba burya ntibamwe nkuko tunywa ubu abantu bubu banywera ingeso mu gatondo banywa aruko ari umubanyi yagahishije agatuma ko bariko barayaga mu manza ariko mugabo urabona bimwe mwambwiye kare umuntu aravye umwana w'umuhungu aravyuka w'imyaka 15 aravyukira kuri rikeri ya 40% ya rukora ivyo kera nibaza ko bitabaho hariho imyaka ugwaruka rutasanga ariko rurivurunga muri izo nzoga abasoma barabo batamanye ne bamaze gukura naho nyene hariho ibyabahuje bari kwijambo kandi urazi ko baranavuga bati uyikura mu ntuzenye ikagukura mu bagabo no kuvuga bari bazi ko kwigerera baravuga ko kwigerera bari bazi ko kwigerera ari ikintu ca mbere kwigerera ukamenya kumwigerana barasoma mugabo baramenya aho bageze ibyo gufungura aho umva byariho batiza gufungura barafungura byatuma rero banaramba hanyuma kandi zo basoma zari z'umwimerere mugabizi tungubu bazihingura mu bintu byinshi umuntu ashaka kuguhenda ngo yazihinguye mu bitoki ngo yazihinguye mu buti agacapa kuri igitoki kandi ari isukari gusa mugabo kera nimba ari urwagwa nimba yari impeke y'amasaka yari y'amasaka y'umwimerere mugabo ubu umuntu ashaka kugura ibiro 5 by'ubumere agacagana ingunguru y'impeke akamenamwe isuka akamenamwe n'ibindi kugira yungure ivyo bise ubwo ruvangitiranye rero nuko abantu bubu bakora ibintu atakuri kwinshi bashiramwo kubera ko bashaka kunguka birashobora gutuma rero twebwe tubyihereza dusha tugirira n'ibigwara bitabaho kera kuko impeke ya kera yabari impeke koko yavuye mu masaka 100% mugabi yubu ubari abagana impeke akayicanga na revire imwe y'imikate akayicanga nizo za kiki mwaginywa ngo impeke ya nakanisa wakambiza kike akambiza wisiki mugabo suko impeke yo hambere yabari y'amasaka nyene no kuvuga yabari yavuye mu bintu byo mwimerere mugabe yubusi ugwagwa gubo canke urusongo gubo ntabwo ari ugwaro bitokijana kwijana bafise ibindi bavangamwo bakaguhenda wayo kumengo ni binzoga y'ibitoki ariko atari ivyo vyose birahindukira ivyo tunywa si ivyo mwimerere bica bifata bigaca biza kutugira ko ingaruka mbi ku magara y'abantu nico rero novuga rero yuko nivyo ivyo mwavuze rero inzoga zose naho mwavuze ngo ibiyere inzoga yose urengeje urugero ziraguhungabanya mu magara ya gusa ingorane ugira zivana n'ubwoko wanyoye izo za diabete mwavuze ivumbuka ryo mu yindi w'amaraso za hypertension amafyigo igitigu ubwonko bugasinzikara sibiyere gusa inzoga yose wonywa ukarenza urugero
ni ukuvuga ukaba imbata yazo udafungura ushobora kuronka ingaruka nyinshi harimo n'ibyo mwavuze. Yego. Murakoze kumbure ikibazo ngira ngo kiza kurangiza kino kiganiro. Turabona igihugu kigizwe no gwaruka muri rusangi, mwariko ravuga nk'ubu uri kuragerageza ibihe aho tugeze muri vy'inzoga yene ugasanga umujene avyukiye kuri liqueur ugasanga saa sita yamaze kuboregwa. Ariko kandi igihugu turafise imbona kazoza 2040 2060 kandi bisaba ko bisaba abantu bakomeye kugira ngo bakore. Mbega muri ko muraraba ni nk'akamo kahe mwotera ugwaruka? Ubwa mbere muri ko muraraba bameze gutya byoshoboka ko iyo mbona kazozishika ko mu gihe abantu bari bagize umugwi munini w'igihugu badafise ingufu. Ubu nakama kahe mubatera kugira ngo bashobore kuba koko abantu bashikira ku iyo mbona kazoza igihugu kizobe giteye imbere? Mu mbona kazoza abazoshikayo kandi bazokorera igihugu no gwaruka rw'uyu munsi. Jewe ku myaka mfise niyo noshikana ntaco nzoba nkimaze. Ivyo ndiko ndakorera igihugu nibi. Kugira rero bize bikunde nuko tuzoba dufise abantu ubwa mbere ho baciye ubwenge kandi bakomeye. Gukomera no kuvuga iki? Badafise ivyo bigwara, batagwaye imitima benshi, batagwaye amadiabete benshi, bafise n'ubwenge bukwiye. Mu mabi y'inzoga niyo utogwara za diabete mwavuze, niyo utogwara ca gitiku, inzoga irica ubwonko, imitekerereze y'umuntu igahinduka. Birababaje rero kubona umwana w'umunyeshuri yiga mu mwaka w'icenda uyu munsi mu 8 myaka 15-16 nibo bene mbona kazoza. Ugasanga ubu baritereka amacupa ayo marikereri ya za 40% mawisi usanga bariko barayanywa. Ntushobora kumbwira rero yuko wamaze kumenyeza marikere tuzi yuko zica ubwonko. Ntushobora kunyemeza ko wazitanguye ukiri mu mwaka w'16 uzoja mu university uminuze gute kugira kandi ubwenge imitekerereze no gufata mu mutwe bica bizimangana. Nico gituma rero ugwaruka nibareke kwiyica. Twebwe sinduwa kera cyane ariko twebwe mu gihe tuciga amashuri muri secondaire amashuri yisumbuye nta nzoga twanywa mugabo urabona umwana w'ubu natinya bakuza aho bari araza mu kicarana mu kabare agatuma ku icupa nawe ukanywa abatama bakarisoma kumbure bose nka n'umwana nawe muri vacances mu buruhuko bariko banywa inzoga mbere no kwishura azi ko ariho n'abatoka bakazinywa. Ugwaruka rero n'ukuri nibo Burundi bw'ejo. Hanyuma rero nibo Burundi bw'ejo nibagerageze bareke kwicisha inzoga hakiri kare kuko inzoga naho tuzinywa iyo uzishinze nta ciza cyazo. Navuze yuko singaboro yotunga umuntu, singaboro yotunga umubiri, si kintu uhevye utobaho. Abana rero urumva ku myaka yabo mike baba bigisha hakiri kare. Iyo mbona kazoza rero ntayo mbona, cyo gituma hakwiye gufata ingingo zo gukingira ugwaruka kugira ngo Burundi bw'ejo ntibuze bubure abakozi bukuri bafise ubwenge n'ingufu. Yego, murakoze cyane. Ugwaruka ruba mu miryango, hari abavyeyi hari ico mubabwira nk'akamo kugira ngo nabe bafite ico bafashamo muri ivyo, kubera igiti tuvuga ati indera iva hasi. Nibyo indera iva hasi. Hanyuma rero nyene natwe abavyeyi kubera ngira ngo imisi y'ubu isigoye twarateshutse, twaratiriganye kwibanga ryo kurera, twateranye kwibanga ryo kurera. Urabona umwana w'umuhungu wa 15 kwako yagize uburebure mureha wasoma ikiyeri ngo akira mwana yisomere n'umwime. Nakwebwe twaranyereye. Nico gituma nyene igihugu cyubakwa n'imiryango, imiryango yifasha ikomeye n'igihugu kiba gikomeye. Abavyeyi rero dutangure twigisha abana, tubahanure, tubahanure. Nivyo ivyanka biranka imvura igwa, ariko abavyeyi tugerageza twamire hakiri kare abana ntibicishizoga bakiri bato kugira ngo babanze bakure bashike mu bigero, kubera yuko uko azinywa akiri muto ni nako n'umubiri utaburakomera no kuzishobora kuzihangana nazo zica zimusinzikaza hakiri kare. Kandi asinzikaye mu myaka y'ubukure
ntazosubira kuvayo azogiriramo sico kimwe n'umuntu azinyoye yakuze. Birumvikana cyane. Dr Guillaume, imbere yo kurangiza, ni turabona kenshi mu ntwaro barashyiraho amategeko bakanashyiraho inzego ziyakurikirana, ariko murabona koko ntimubona koko hakenewe tuvuga nk'itegeko ryiharije ryo gukingira nk'ubwo rwaruka nyene ku bijanye n'ibi bihe turimo umengo biragoye, nko mu bushikiranganje bw'urwaruka canke ari nka leta muri rusangi, ntimubona ko hakwiye ikindi kintu bokora c'inguvu boshiramo kugira ngo turabe ko uwo murindi rwaruka rurimo mu kuyihereza ibiboreza rugabanuke? Byari bikwiye, ndazi ko leta irakora ibitari bike mu guteza imbere urwaruka, ndazi ko ariko ibitari bike urwaruka rurafashwa rurigishwa mu ndero, ariko rero mu kibano ibi bintu twavuze by'uko usanga inzoga ubu zigwiriye cyane, yaba icyo nari kuvuga ndabyo uko bimeze ubu byohavura bigorana, kuko urabona nk'ubu buyoga, inzoga zikaze zisanzaye hose, ntituri buvuge ngo buza abantu ngo umwana aje atari ku myaka 18 ntuyimuhe, hariho uyidandeza hariya mu bitoki kure atanijisho ry'umutwara habona, kandi yikenereye kudandaza arayimuha nyine akavuga ati pfuko nahabiwe abatu babayinga mugabo ati genda upfuko kaze mu ndonsa amahera. Ni ikintu rero kigoye yuko ndumwe novuga ngo hoko bwiki hakwiye yuko habaho ibiganiro hagati ya leta, abavyeyi, abajejwe indero, abajejwe urudandaza, abajejwe na bene gukora izo nzoga bazidandaza bazikora, hakigwa ikintu kivuye mu migwi itandukanye. Leta niyo muvyeyi wa twese, abavyeyi, abajejwe bw'indero nabo badandaza nyene bazikora, bikaba ibintu bivuye mu migwi benshi, bakavuga ati twige ingene twokingira urwaruka rwacu kugira ngo ntibashikirwe n'izi nzoga. Aho rero niho haca havamwo n'ingingo abantu babumvikanye bakavuga bati uwo niho baca bavuga ati izo nandarizwa ahantu hameze uko, ku buryo udashobora kugenda aho uciye. Ubu urasanga n'umuntu yidandariza impande y'ibarabara ku gakarato yabufise, ziroroshe kurangura. Ivyo byose bakaraba ati izo nandarizwa ahantu hameze uko. Iyo ari ahantu hazwi niho baca bavuga ati rero uwuzinjira kuyisaba tuzora ko afite imyaka y'ubukure canke idakwiye. Mugabo bikimeze uko zisanzaye hose vyogorana ko dukingira urwaruka, kandi tutabikoze nyene ruzotujana. Nuko murakoze cyane muganga Guillaume Ntawukuriryayo, nino kuri ako kamo turangirije ko kino kiganiro cy'uno munsi. Ikiganiro Ntahuza twari twifuje kubabwira ku ngaruka mbi zo kunywa inzoga zikaze, cyane cyane inzoga zambiye. Rero turakengurukiye muganga Ntawukuriryayo yari yitanze akaza muri kino kiganiro. Muganga murakoze cyane. Murakoze cyane, kandi nanje ndabakengurukiye kubona mwatwizeye ko twoza kugira dufashanye twigisha bene igihugu n'urwaruka muri rusange. Twizere ko n'ubundi munsi nitwabikora ko muzoza. Ego cyane, Imana ndigice tuzigamye tuzobanguka. Murakoze cyane. Ego nshuti bagenzi, namwe mwese mwariko muradukurikirana, ni hano kino kiganiro cyacu kirangiriye. Tukaba tubifurije kubandanya muroranirwa n'ibiganiro by'insamirizi mbonesha kure buntu, abandabikebanuye naho ubutaha.